Nampenda Rose. Uramukunda Rose? Nibebe, nibebe, nibembeleze nibebe, nichukue nibebe, mikononi mwako niwe sara. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Twende na moyo. Twende kusha. Igozen TV. Nuko igikorane cyitwa ubutumwa bwiza bw'ibitangaza bwo kwimbura Burundi Gitega ku kibuga c'indege. Patakuwa ni tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2023. Inaonekana kama ni mwaka huu. Nuko murabona n'umuvuga butumwa, reka ndamwite umuvuga butumwa atavyorosha umwe yasigwa amavuta. Kuva mu mugabane wa Amerika. Hirya no hino murabona isinzi ry'abantu kumburi baje kubohogwa, baje gusigwa amavuta. Itariki irindiranywe igishika nako benshi bavuga ati ijya tariki ndakeneye kuzotahukana imoto ya Samplake. Ariko nakubwire ko igikuru atari ugutahukana imoto ya Samplake, ahubwo ndakubwire ko igikuru ari ugutahuka usizwe amavuta, ari ugutahuka ubohotse. Nanje nk'umusatirizi ndakubwire ko nzotambotse. Nuko uno munsi ku mugoroba aho bita muri quartier Magarama hari hahiye. Rose Muhando Theogene mwamenye mu karirimbo ka ibigeragezo sikahanti. Bene ibigeragezo sikahanti canke sigaranti. Vyite uko ushaka azoba yashitse mu gisagara ca Gitega neza na neza aho bita kuwankana ku kibuga c'indege. Ari kumwe na Rose Muhando kuva mu gihugu ca Tanzania Dar es Salaam azoba yishikiye kuwankana ku kibuga c'indege. Mwamumenye ko turimbo dutandukanye harimwo ni Babe kumbure n'utundi dutandukanye. Reka ndakwibutse ko uyu Dana Mori kuva USA azoba yishikiye mu gisagara ca Gitega. Akaba ari umu evangelist. Kumburi je nzobohoka nawe uzobohoka, wewe uzotombora moto Samplake nawe kumburi ukikiranya ko ushobora gukira ingwara zitandukanye bivuye ku mucunguzi wacu Yesu Kristo canke Imana yaremye ibica nk'ibiriya. Kumbure reka turindire iyo tariki ya 30. Rero icanzanye uno munsi nka 30 raba ibitangaza vyakorewe kuri uno munsi imbere yuko mbere ico giteramo kiba. Kama una kiziwi nyumbani, nimba ufise umuntu atumva mu rugo, Yesu yagendeye ameleta uponyaji. Yazanyugukira. Kama unaniamini piga makofi na vigelegele. Ukoma mashi menshi cyane. Hizi siku 3 zitakuwa ni siku za miujiza. Zitakuwa ni siku za kutembelea kwa wakazi wa Gitega. Imisa kugendera magahi Gitega. Nampenda Rose. Uramukunda Rose? Nibebe, nibebe, nibembeleze nibebe, nichukue nibebe, mikononi mwako niwe sara. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Sasa leo kuna baridi. Harimbeho. Nataka tuchangamke. Kama uko mbali mambo mazuri yako hapa. Na wewe ulioko huko naomba tafadhali vuka, njoo upande huu. Kwa ajili ya usalama wa afya yako. Twende na moyo. Twende kusha.
Igozen TV.